Coach Gafisi urukino rugira gatanu intsinzi yanyigira gatatu mu byakiriye gute? Tubyakire neza kubera ufashe avantage biraryoshe kuba wa mbere muri série ya 7 match ugize 3 victoire bisigura yuko uba wihaye ico bita muri tennis bavuga 2 balles de match donc ufite chance yo gutsinda urukino rumwe muri zibiri rero nibaza yuko ibintu tugiye gukorerako ibintu kandi nziko twiteguye neza dushobora gukora. Ejo turavye urukino rw'ejo kuntu vyagenze benshi baravuze ko mu bakinyi wiga harimo umukinyi yabinjije amanota menshi karabona Clement Kongoro mu bakinyi wiga ngo ntarimwo ico cyo cyarabitumye. Clement ejo yaratu bon en fait match yose amara umuntu mushasha usanga yo yajuste aza akakubabaza tametongo namaze kutubabaza nziya yaramaze kutubabaza ejo nawe yari Clement donc hose tugaturi yajuste tukaraba niki twakoze nabi Clement yadusinze kujya bigenze gute donc ejo yaradukoze ko c'est vrai mugabo twaratashe muhira turasura ngo video turaraba hama turageza kugira ngo no munsi tumulimite mugabo no kulimita n'abandi ikintu cyoroshe kulimita abakinyi bangahe en même temps mugabo dufise une défense iri adapté ma situation yose rero twayiteguye kandi nibaza yuko mwabonye ko twari aggressive cyane byatumye dushobora no gutsinda match. Uraze game 4 na game 5 amanota atsindwa ni amanota ejo bariko bakritika bavuga yuko ari score z'abakobwa uraza ko byaba bitumwa niki? Bon ejo hari défense ikomeye de deux côtés yababo natwebwe ngira ngo même na les meilleurs marqueurs basanzwe mu équipe ngira ngo mwabonye yuko batagiye mu ma double digit rero nibaza yuko uno munsi byabaye ibindi muri sense yuko mita ya mbere twebwe tudushyikizere ko dushobora kugira amanota menshi cyane gusoma mugabo twabaye stack ukuntu gatoya offensivement turabari imite mu ma option mugabo dusaba abakinyi bari mature dushobora kuva mu situation ariyo yose rero icyo nakoze nagerageje kubagumiza muri match ndabereka yuko naho run yacu bayikuyemo nakagira run yiwabo tuma turi concentré tukagumana même principe hama urukino twagira yabaye free flowing basketball ngira nuko mwayibonye kandi byadwaye twebwe avantage kubera tudusaba abakinyi muri terre babishoboye. Kata ya mbere ni ya kabiri biraboneka ko mwagerageje kurondera ama espace kugira ngo amashoti atwako yorohe. Kata ya gatatu birananirana cyagenze gute muce muronka intsinzi kandi amashoti atwako yaciye ya ibyo nakubwiye faut que adapter na flow ya game flow ko match iragenda nawe uri adapter rero nibaza yuko abaye umwanya twebwe tubona kumengo amashoti nari ko arinjira hama avec intelligence y'abakinyi bacu dufise tugerageza gukinira ko ama option dufise kuma mismatch n'ibiki kandi basiko byaduhaye avantage twaza no kugira defense nziza kugira ngo ishobore kuduha ama contre attaque rero nibaza yuko twagena na flow ya game yeah. Akabazo kanyuma no kubaza igihe umugwi utsinzwe kenshi bija ku mukoci mugabo igihe umugwi utsinze kenshi babona ko abakinya bo bakinye neza yego mu nkino watsinzwe ico kibazo barakigitse jewe batabivuga dishira en cause mais en même temps avec abakinyi dufise twaganira qu'est-ce qui n'a pas marché ashaka ko nafise ama decision atariyo bashaka kuba bataye imipira mugabo cyo novuga cyo ni equipe turi hamwe staff n'abakinyi defete ni yacu twese victoire ni yacu twese rero nawo uvuga cyane akagira iki la pression itegereza kuhaguma je naco bimbwiye ndaza akazi ndiko ndakora abo two turakorana barabiza abakinyi nta kintu na kimwe kiduperturba gihari bavuga cyangwa batavuga banshira ko pression isimpinduka umandi wa undi nyene umandi calme niyumvira cyo nokosora ama twarengene urukino rukurikira nyene rugenda rero nubu nibaza yuko barashobora kuvuga ko victoire y'abakinyi kandi birandyohera je gikenewe ko numva gusukora victoire wo ijako nzigusa kuja kurunani match ikurikira izoba ku munsi wa gatandatu hari iminsi myinshi yo kwitegura muzokwitegura cyane mu kibuga cyangwa muzokwitegura mu analyse video ikindi naco twitegiki byose zokitegura byose mu kibuga n'ama analyse parce que dufite iminsi myinshi turashobora kugira umunsi umwe wo kwitegura wo kuraba ama video tukagira umunsi wo kuruhuka tugafite turasi ibintu bishobora gukora muri 5 jours donc nibaza yuko cyo gitegeza gukora kugira ngo tugire ajustement kanaka tuzogikora turafite umwanya ubunya nibaza yuko tubanza ko tugataha tukaruhuka tugize weekend iruhisha cyane nibaza yuko twobanza twaruhuka hama umwanya ugeze tuzobigera kimwe cyose ku mwanya wacu.
icyo twakwiteganizeye yuko muri zibiri zisigaye ndizeye yuko tuzokora mwimwe, ndavyizeye. Tubashimire cyane. Ndabashimiye nanje.